Twongeye kubaramutsa tubateteka ntangire rero mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro vya misi yose kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA TV. Mwese rero mubandanya mudukurikira muri ijya n'intu hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Amakuru yacu nkuru yashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA TV. Amakuru yacu rero reka mugire mu yashikirizwe kuri bw'idonido n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA TV. Ariko reka tubanze tubabarire zimwe mu nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Amakuru yacu tuyarahera kuya ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tubarire ko inyuma ya raseri smart leta yoba ishaka kugara Econet rewo nayo. Amakuru yacu tuyabandaniriza kuya ariko haravugwa mu makungu, tubarire ko ariko haravugwa inkuru y'umubabaro muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, muri Beni ho muri Irumu. Biriho biravuga ko hamaze kwishwa abantu batari munsi ya 27 mu bitero bibiri vy'abitwaje ibigwanisho. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagaruke ko mu kanya, maze tubashikirize mwese mudahwema gukurikira ibiganiro vya misi yose kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA TV. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ngaha mu Burundi, tubabarire ko inyuma ya raseri smart leta yoba ishaka kugara Econet rewo nayo. Iki bikaba rero ari ikibazo abantu benshi bafise kuri uyu mugoroba mu Burundi, inyuma y'ikete OBR yandikiye amabanki. OBR isaba ayo mabanki gufata amafaranga yose ya Econet rewo akarungikwa ku makonti ya ARZ. Kino kibazo kirateye ubwoba urwaruka rwishi cane rukora ivyo kugurungikirana amafaranga muri Eco Cash. Bikavuga ko rero ari akazi gatunze abantu benshi cane, batutibagiye abandi benshi bafise amafaranga yabo ku manimero ya Eco Cash. Abafata ingingo bavyitandere, byose bikorwe ku neza y'umurundi. OBR yishuza Econet rewo miliyaridi 88 z'amarundi n'imiliyoni 44 z'amadolari ya Amerika. Abakoresha Eco Cash rero hari ikibazo iyi ngingo ishobora kuba igira ibateze. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize kuya ariko haravuga ngaha mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange muri Beni ho muri Irumu. Tubarire ko hariko haravuga amakuru y'umubarako hari hamaze kwicwa abantu batari munsi ya 27 mu bitero bibiri vy'abitwaje ibirwanisho. Abitwaje ibigwanisho bivuga ko arabo mu bw'umugwi wa ADF barageze ibitero mu bigwati bibiri byo muri Irumu ndetse na Beni, ni mu ntara za Kivu y'Uburaruko ndetse na Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike avuga ko hamaze kwicwa abatari munsi ya 27 kandi haturiwe hanongera hibwa ibintu byinshi bitandukanye. Inkuru ya social media Burundi rero itubarira ko ivyo bitero vyiziziye ibigwati vya Vukungwe na Apende. Icambere kiri muri groupema ya Isare Kasongwe muri Bashu, ica kabiri naco muri territoire ya Irumu mu ntara ya Ituri bihana urubibe. Abo bicanyi binjiye muri ivyo bigwati mw'ijoro ryo kuri uwa Mungu rishira kuwa mbere. Ivukungwe bishe abantu 24, naho Apende naho bahica abanyagihugu batatu. Bivuga ko birero ibikabishikirizwa na Christophe Munyendaru, umuhuza bikorwa w'ishiramwe riharanira agateka kazi na muntu muri Ituri. Avuga kandi ko ahari amazu n'ibintu vyinshi bitandukanye byaturiwe hatavuzwe ivyibwe. Hari haheze iminsi abanyagihugu bavuze ko
babona abantu bitwaje ibigwanisho bigenza ijoro. Igisoda ca Kongo co kikaba cavuze ko umutekano ucunzwe neza atakibacika muri aka gace nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Ibijanye n'umutekano vyifashe nabi cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho hafashwe ingingo yo gushira ako karere mu bihe bidasanzwe kuva muri Rusama 2021. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki avuga ko abanyagihugu baharurwa mu bihumbi baguma bicwa, abandi nabo bahunze izabo, nk'uko bivugwa n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki yo ngaho. Abitwaje ibigwanisho bo mu muhari wa ADF baturuka mu gihugu c'Ubuganda ugisibije mu ntara za Kivu y'Uburaruko na Ituri, ufatwa umuhari w'iterabwoba bwa ONU na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi iheze ubutegetsi bwa Kongo bwari buvuze ko uwo muhari wishe abanyagihugu batari munsi ya 14. Mwese rero turabashimiye mwese mwariko murakurikira amakuru yacu ku mwanjaguro yanyu mukunda cane ya SHIRA TV, ndetse namwe rero mudahwema gukurikira ibiganiro vya misi yose ku mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya SHIRA TV. Eka rero tubariko amakuru yacu tuyasubikiye ngaha, gusa kuba tutataguranye amakuru yacu ntitwobura kwibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko haribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twahereye ko yariko haravuga ngaha mu Burundi, tubarera ko nyuma ya seri smart leta yoba igira ifunge na Econet muri aka kanya. Amakuru yacu twayasozereye ko yariko aravugwa mu makungu, tubarera ko ibintu yamaze kuyangara muri Beni na Irumu, aho hamaze kwishwa abantu batari munsi ya 27 mu bitero bibiri vy'abitwaje ibigwanisho. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, gusa ntitwobura kushimira abariko baradukurikirana bari ijya n'ino hatandukanye mu gihugu cacu Burundi, aho tuvuga nk'abari kudukurikirana batandukanye mu gihugu cacu Burundi. Reka rero tubarire mwese mwoba mutarafyonda sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa kugira amakuru yacu azarabashikira muca mu fyonda ngaho handitse sabone, naho rero abakoresha ururimi rw'icongereza aho muca mu fyonda handitse subscribe, maze amakuru yacu akazarabashikira umwanya wose muyakenereyeko. Abakoresha ururimi rw'icongereza mu fyonda ngaho hejuru kandi handitse share, naho abakoresha igifaransa mu vyonda handitse partage, maze mugaca musangiza amakuru yacu n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya ku wundi. Mwese rero mundabome gukurikira amakuru yacu muri ijya nino hatandukanye, ndetse n'ibiganiro vya misi yose ku mbonesha kuri yanyu mu channel ya Iwacu TV. Abadukurikira bari mu gihugu cacu Burundi nk'abari mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda na Tanzania, ndetse n'abadukurikiraga bari mu bihugu bitandukanye kw'isi, abari hakurya y'amazi manini muri Amerika, Australia ndetse n'ahandi hose hatandukanye muri ino si. Reka tubashimire mu makuru yacu n'ibiganiro vya misi yose mudahwema gukurikira amakuru yacu ku mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Iwacu TV. Amakuru yacu rero n'agasaga mukomeze mugire ibihe vyiza n'impagarike n'ubugingo.